Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa muri politike, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Umugambwe seneri ugiye gushengeza Agatho Rwasa ku butunzi yagirizwa ko yagiye anyuruje. Ibi ni ibintu bibabaje kandi biteye ubwoba, nkuko tumaze iminsi tubibereka ko CNDD-FDD iri gukora ibishoboka byose kugira ngo ipfunge canke se igandagure umushinga amateka Agatho Rwasa. Nibyo bagiye gukora, aho nyine gira uko ishaka avuga ko agiye gushengeza imbere y'ubutungane umushinga amateka Agatho Rwasa, ariko byose bikaba byarateguriwe muri CNDD-FDD, aho CNDD-FDD iri gukora ibishoboka byose kugira ngo izimanganye burundu umushinga amateka Agatho Rwasa, kandi bikaba biboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ataco ashobora kumarira igihugu c'u Burundi mu gihe afuta demokarasi ku butaka bw'u Burundi. Benshi mu Barundi bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye aho agejeje igihugu ari habi cane, ko igihugu akigejeje ahatemba, kandi bikaboneka neza ko umuntu wenyine wari uri hari wo gutabara abarundi ari umushinga amateka Agatho Rwasa. None leta ya CNDD-FDD iri gukora ibishoboka byose kugira ngo imwivugane, kandi ikaba iri gukora ibishoboka byose kugira ngo imipfunge, ariko akaba ari ibintu abarundi batari bake batazihanganira, kuko abarundi barababaye kandi barafise intuntu ikomeye cane kubera ikibi ubutegetsi bwa CNDD-FDD buriko burabakorera, kugeza naho bariko barasambura burundu demokarasi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Byose nyine bikaba byarigaragarije mu bimaze iminsi bikorerwa umugambwe seneri, umugambwe uzi imbere mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, kandi akaba ari umugambwe ugira kabiri mu gihugu c'u Burundi wari ukomeye. None CNDD-FDD yakoze ibishoboka byose irawusambura ikoranye n'abahemu bo muri seneri, aho bitandukanye n'umushinga w'amateka Agatho Rwasa. Bakaba barakoze ibintu bitangaje kandi biteye ubwoba, kugeza naho bariko baramukorera iremetanya kugira bamufunge, aho bamushinja ubusuma, aho bavuga ko yavuga ko yasahuye ibikoresho by'umugambwe ndetse n'amafaranga y'umugambwe, ariko byose bikaba biri mu ntumbero kugira ngo bamufunge kandi bamugirire nabi. Turaza kubigaruka ko mu idonido ry'amakuru tubabwire n'icyo Agatho Rwasa ariko aratekereza, harimo no gushinga iciroberi canke se gutakomoka agahunga igihugu, ariko abarundi bakavuga ko aho kugira ngo ahunge igihugu yapfuma aguma mu gihugu banamufunga, abarundi bakamurwanira intambara, kuko abarundi baravuga ko igihe cyose leta CNDD-FDD izigera ikora ikosa ikagira icyo itwara umushinga amateka Agatho Rwasa, bazajya bamenya ishavu ry'abarundi, kandi ko abarundi bazahita bajya mu mabarabara bakamagana ubutegetsi bubi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cane arabana n'abayoboka Agatho Rwasa bari mu mugambwe seneri bamaze gutabakomoka bashika mu 100, bakaba barahunze igihugu c'u Burundi kubera agatotezo bariko baragirirwa, aho ubutegetsi bwa CNDD-FDD buriko barafata abanywanyi ba seneri bukabagirira nabi cane, bamwe bakishwa, abandi bagapfungwa, abandi bakanyagwa utwabo, kugeza aho abarundi batandukanye batanguye gusaba ubuhungiro mu bihugu bitandukanye byegereye Uburundi harimo na Tanzania. Ibi byose nyine bikaza byerekana ko ikibazo kiri mu Burundi gikomeye cane, kandi bikaza byerekana ko Perezida Neva wenyine ari we wenyine umaze gutura igihugu mu manga, kuko biboneka neza ko byose biriko birayangara kandi arorera. Ni byinshi tugira ngo tubashikirize, ico usabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, utegerezwa gukanda kuri sabone canke subscribe kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Umugambwe seneri ugiye gushengeza Agatho Rwasa ku butunzi yagirizwa ko yagiye anyuruje.
Ibyo byashikirijwe na Nestor Girkwishaka mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 30 Ntwarante 2024 ku ngoro y'uwo mugambwe iri ku mutumba Noru. Uwo Nestor avuga ko inzego zemejwe n'ikoraniro kaminuza ryabereye Ingozi imbere yo gutangura ibikorwa zaciye zihutira gushiraho umurwi uharura ubutunzi, ibikoresho n'amafaranga bwose bw'umugambwe seneri. Avuga ko muri raporo yatanzwe n'uwo murwi ikemezwa n'umu-OPG inyuma yo kubona no gusuzuma ico cegeranyo ngo basanze umugambwe warasahuwe bimwe bidasanzwe. Mu majambo yiwe yagize ati mugambwe wacu warasahuwe n'abahora bawutwara. Nestor Girkwishaka avuga ko abahora batwara seneri bahagarariwe ku isonga n'umushingamateka Agatho Rwasa batwaye ikimangu c'umugambwe, imiduga, amafaranga, amamashini nyabwonko, ibikoresho byo mu biro, aho avuga ko gushika n'ubu bataraheza kubiharura. Uwo Nestor akavuga ko mu minsi iri imbere bazoshikiriza inzego zibijejwe ico cegeranyo c'ibyasahuwe byose n'abahora barongoye umugambwe, hama bace bitura ubutungane bashengezwe uwo wese bizogaragara ko yagize uruhara muri ibwo bunyonyezi bwakozwe. Yagize ati ubutunzi buri mu minwe y'abantu uburi mu makonte y'amabanke y'umugambwe tuzoja gusuzuma turabe ko bukwiye kuko turacafise umwanya wo kubitondeka neza. Tumubajije nimba koko umugambwe seneri ugiye kubandanya ari umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi nk'uko wari umenyerewe, Nestor Girkwishaka yavuze ko atacahindutse ku ntumbero uwo mugambwe wihaye wo kunganira mu gutorera umuti ibibazo by'igihugu kandi ko ugifise ihangiro ryo kuramuswa igihugu. Ariko akagabisha abavuga ko kutavuga rumwe na leta atari kuvuga amajambo yo gucozanya canke gucanishamwo abarundi. Ariko ikigaragara cyo nuko CNDD-FDD imaze gushika ku mugambi wayo wo gupfunga rwose umushingamateka Agatho Rwasa, ariko bikaba biboneka neza ko bizagira ingaruka zikomeye cane ku gihugu c'u Burundi kandi ko ibi bintu bigiye gutura imumanga igihugu c'u Burundi. Hari abangwanyi bacu bagize ico batangaza kuri ibi byashikirijwe na Nestor Girkwishaka, bavuga ko bababaye kandi batewe n'agashavu n'ibiriko birakorwa na Nestor mu gihe Agatho Rwasa yamwizeye none akaba ariwe ubaye umuhemu ukomeye cyane. Nta muntu yakoreye inabi abandi yigeze aronka amahoro ngo imbwa mu gupfa irimba. Uyu naho muruko muriko muramukorera ibyo mushaka byose, ariko byanze bikunze bizabata kuwa amazi kandi ibyo mwigize byanze bikunze bizabaherana kuko Agatho Rwasa arafise ubushobozi n'imbaraga kandi abarundi baramukunda rwose. Azaza arongore igihugu c'u Burundi kandi mwese azabata mu mpimba kubera ikibi muriko murakorera Uburundi. Undi nawe yagize ati inzara nimbi kweri. Uwo Nestor wewe yiyomerekera ko umugambwe atazashobora. Baravuga ko Nestor ashonje kandi bakavuga ko azoteba ejo akagaragara ko yihenze ku rugero rukomeye cyane. Undi nawe yagize ati Nestor ni kirofa kwa ahubwo nkaho aravuze umugambwe Agatho yarwaniye akarara amajoro adagoheka inzara ikamurya, none ariko aravuga amahomvu ahubwo n'umuhirimbiri iri kandi n'umuntu w'ikigoryi cyane. Ibyo nyine n'umunywanyi wacu abyanditse avuga ko Nestor ari umuntu mubi cyane. Undi nawe yagize ati ndayishimiye kubyiyumviro mbonye twatanze ico njewe no gusaba nyine nuko washaka icyo ukora cyose maze ugatunganiriza abarundi kuko ibyo uriko urakorera abana b'u Burundi barabibona kandi bizakugiraho ingaruka zikomeye cyane. Undi nawe yagize ati wabatumye yarabahenze, iyo politike ntayizobashikana, muzobura ibibanza mwari mwararonse mubeho nka Jacques kandi mugire ingaruka zikomeye cyane. Undi nawe yagize ati ni umuntu yotwara umugambwe araboneka no mu maraso pe, nareke kwiha amenyo y'abatwenzi nyababuna. Nestor Girkwishaka ntago ari umuntu watwara umugambwe, nareke kwiha amenyo y'abasetsi. Uyu n'umunywanyi wacu wabivuze. Undi nawe yagize ati hagira hafungwe umuntu n'uwundi ahubwo bamwe mwakira impunzi mwitege kwakira nyinshi.
bamwe bakira impunzi bitege kwakira nyinshi kuko impunzi zigiye kuba nyinshi cyane kubera izi nturika Perezida Evariste Ndayishimiye agiye gukorera mu gihugu c'u Burundi. Undi nawe yagize ati bimwubaha Nestor ntaco mbona ko kwitega kuri we ahubwo naze iwacu muri CNDD FDD kuko ntaco ashoboye kuko n'ubundi nitwe twamukoresheje. Uyu ni umudede uvuga ko Nestor gira uko ishaka ataho yageza igihugu kandi akavuga ko rwose ahambye neza burundu umugambwe seneri. Undi nawe yagize ati intambara y'ibihori inezereza ibisiga, mwungeri w'ikijuju aragira inka ku maciniro, burya politike ni umuti w'iseseme. Uyu nyine aravuga ko intambara y'ibihori inezeza ibisiga kandi akavuga ko ibi biriko biraba bifise ico bizamarira gikomeye cyane leta ya CNDD-FDD kuko byose nibo babiteguye kandi barazi inyungu bazabikuramo kuko abaseneri nibo bariko barisamburira ko, ariko nyine murabizi neza ko bahawe amahera atari make na CNDD-FDD. Undi nawe yagize ati nimurondere ibyanyu mureke kandi mwese mwe bambere mugerageje kumwaka umugambwe ariko mutwara izina hama nawe akagumana abanywanyi none wumva mu matora muzojana iki koko. Undi nawe yagize ati none bamuhararuka ubutunzi yanyuruje atabogojwe, ibintu ni hatari kabisa. Undi nawe akavuga ko ibintu biriko birabanga mu gihugu c'u Burundi bigiye guteza inturika zikomeye cyane. Undi nawe yagize ati abantu ntibakunda izina ry'ikintu ahubwo bakunda nyirico kintu, muratinga mvuze ko uko byagenda kose Agatho Rwasa ari we uzatwara igihugu c'u Burundi kandi ko Nestor gira uko ishaka ataco azamarira igihugu c'u Burundi kuko ariko arakora amakosa akomeye cyane kandi yatwaye izina ntago yatwaye umugambwe wose. Abanywanyi bose turi kuri Agatho Rwasa. Aba n'abanywanyi bamwe n'abandi bagaragaza akababaro bafise aho benshi bavuga ko ibintu bigiye gukomera kandi ko ibihugu byakira impunzi z'abarundi byakitegura kwakira impunzi nyinshi cyane kuko abarundi bagiye guhunga ku bwinshi kubera ubutegetsi bubi buri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Kuri ibyo biriko biraba nyine biteye inkeke byatangiye gutuma abanywanyi ba seneri batari bake batangira guhunga igihugu. Abanywanyi barenga 100 b'umugambwe seneri bariko barasaba ubuhungiro. Abarundi barenga 100 b'abanywanyi b'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi seneri baturuka cyane mu ntara za Gitega, Ruyigi na Makamba barahunze igihugu mu mpera z'indwi iheze. Bahunguye muri Tanzania bafise ubwoba ku mutekano wabo. Baba mu gisagara c'akarere ka Kigoma mu kurindira ko bandikwa nk'impunzi. Abo bahunze bashasha bari mu miryango 23 igizwe ahanini n'abana n'abakenyezi. Bashitse ku muryango w'ikambi ya Nyarugusu muri Tanzania kuva kuri uyu w'Imana uheze, ariko bakiriwe mu ijoro ryo ku munsi wa mbere ku bw'amasoko ari aho nyine. Bari bamerewe nabi cyane, bamwe bari bahabyimbye ibirenge bashonje biboneka ko baruhishijwe cyane n'urugendo, abana babo barira buri mwanya. Twagerageje kubaha ibyo banywa n'ibyo bafungura. Niko impunzi zo mu gisagara c'indwi muri zone ya 11 zemeza kuko arizo zaneretse aho abo basaba ubuhungiro binjirira. Bemeza ko baraye ijoro ryose mu ishamba shimeza ryo hafi imbere yo kuza mu ikambi hafi isaha 4 zo kuri uyu w'Imana. Nta numwe yasa n'uwubitayeho keretse kuri uyu wa mbere ku mugoroba aho igipolisi nicegera curongoye ikambi babikurikirana. Kubw'ibyo bavuga ko baturuka mu ntara za Gitega na Ruyigi hagati no mu burengero no mu ntara ya Makamba ubumanuko, bakaba cyane ari abanywanyi b'umugambwe seneri kubera ibikorwa bibi leta ya CNDD-FDD iriko irakorera abaseneri. Turiko turatotezwa kuko turi abanywanyi b'umugambwe seneri. Bamwe muri bagenzi bacu baranyurujwe, abandi baricwa canke barahagarikwa. Dusaba gukingirwa niko basabye. Icegera curongoye ikambi yababwiye nk'uko twabimenye ati mu Burundi nta ngwano ihari kandi canke amatati y'ibigwanisho kandi nta n'imishamirano ihari. Rero bategerezwa gusubira mu gihugu, atari uko bazofatwa nk'abahungabanya umutekano w'igihugu. Ntimubabwira ikaze ngaha kuko imvo y'umutekano ntifise inshingiro.
niko yababwiye ku itegeko ry'uwo ajejwe intwaro igipolisi hamwe n'abasivile bajejwe umutekano bategetse abo barundi gusubira inyuma. Abo barashize mu ngiro ibyo babategetswe ariko ku gahato. Ntidushobora gusubira Igitega, tugiye gusaba indaro mu bisagara byegereye ikambi. Hariho abandi bari inyuma yacu bategerezwa gushika umwanya uwo ari wo wose, niko bamenyesheje. Bakababazwa n'uko bagize urugendo rurenze amayinga abiri ku busa. Uburongozi bw'ikambi ya Nyarugusu iharugwamwo impunzi zirenga ibihumbi 50 z'abarundi bwaragabishije impunzi yogereza guha indaro abo basaba ubuhungiro ko izohanwa bikomeye. Nubwo biruko, nubwo batakiriwe mu ikambi y'impunzi aho bari bashikiye ubwa mbere, HCR yahavuye ibifata mu minwe. Amakuru ava aho nyine mu nyuma abo barundi bahavuye bajanwa mu kigo kibakira kiri mu gisagara c'intara ya Kigoma mu buraruko bushira uburengero bwa Tanzania, aho barindiriye kwandikwa maze baronke ibaranga ko ari impunzi z'abarundi ziriko zirahunga ubutegetsi bubi cane buri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ubutegetsi buriko barajuragiza abanywanyi b'umugambwe seneri, umugambwe uzi imbere mu migambwe itavugamwe n'ubutegetsi kandi akaba ari umugambwe ugira kabiri ukomeye mu gihugu c'u Burundi, ariko leta ya CNDD ikaba iruhiye kusambura kubera ko babona neza ko batazahiganwa mu matora n'umushingamateka Agatho Rwasa, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye yabwiwe n'iperereza ko byanze bikunze igihe yahangana n'umushingamateka Agatho Rwasa atamutsinda, kuko Agatho Rwasa abarundi batari bake mufisemwo amizero, kandi abarundi batari bake babona ko ari we ukwiye kurongora igihugu c'u Burundi. Ariko ikibabaje kandi giteye ubwoba akaba ari uko agiye gufatwa agapfungwa, ariko akaba ari amakuru adushikira avuga ko igihe cyose ubutegetsi buzabukoze amakosa yo gufata umushingamateka Agatho Rwasa bukamupfunga, buzaba buhejeje gushira iherezo kuri CNDD, kuko abarundi bazahita bigabiza amabarabara amaze bamagane ubwo butegetsi bubi bumaze imyaka myinshi bupfukamye mu nda abarundi batari bake. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.